Tubaramuze twanga tubashimira abakunzi ba Icirwa TV namwe mwese mudangisha kurikirana ibiganiro bica kuri TV online yanyu ariyo yacu. Tugiye kugaruka ku majambo akunze gukoreshwa cyane nayo sayandi na majambo ya longitude hamwe na latitude. Ni muze rero tubice hirya no hino, ndazi ko benshi mwabiciye ko muri geography ariko mushobora kuba mutabitahuye gihe mwariko mwiga mu mashuri atandukanye. Haraciye ibinyenjana vyinshi abatuye isi batazi bibera ahandi. Nyuma y'ivumburwa ry'indege vyinshi vyatanguye kumenyekana. Ubwa mbere abatuye isi bamenya ko umunsi utangurana n'iseruka ry'izuba, noneho rirenze rikongera guseruka uwundi munsi ukabutanguye. Nyuma y'ivumburwa ry'indege hanje kumenyekana ko isi hamwe haba hari umutaga, ahandi hakaba hari ijoro. Bivuze ko ibihugu vyose bitagenda bifise amasaha amwe. Aha niho haje kuvumburwa ibintu nkenerwa mu kumenya amasaha. Mu Congereza ho n'ubu amasaha aharugwa kuri 12 gusa. Uravuga ati ni saa moya, is 7 am canke is 12 pm. Bivuze ko isi itagenda ifise amasaha hamwe hashobora kuba hari mwijoro, ahandi noneho hakaba ku mutaga. Noneho kugira ngo ibi bimenyekane no kugira ngo isi igira amasaha atandukanye nk'uko ese vyaje kugenda gute. Uyu munsi nivuje ko tuyaga ku bijanye n'imirongo mushobora kuba mwarize mu ishuri yitwa longitude hamwe na latitude. Ikaze rero ku makuru. Latitude n'umurongo ukitse utaboneshwa n'amaso, ahubwo wiyumviriwe. Benshi bakunze kuvuga ngo uri imaginaire, ucapwa urambaraye ukabuzunguruka isi uva mu burengero uja mu buseruko. Uyu murongo munini muri wo twovuga yuko munini muri wo witwa ikoma. Benshi mukunze kuvuga ngo ni equateur. Ugabura isi mwo kabiri, hakaba igice cyo mu buraruko benshi bakunze kwita mu Gifaransa hémisphère nord hamwe n'icepfo benshi bakunze kwita hémisphère sud. Gusa hari iyindi mirongo ikika irambaraye myinshi cyane yitwa parallèle. Equateur rero ni parallèle 0. Uvuye kuri parallèle 0 uraduga canke ukamanuka, nukuvuga uduze ucuja muri hémisphère nord, umanutse naho ukaja muri hémisphère sud. Kumanuka rero ugenda umanuka dogre zishika 90 haba maja epfo canke maja ruguru. Iyindi mirongo ikunze kumenyekana cyane ni nka parallèle iri kuri dogre 23 n'iminota 25. Uyu murongo witwa parallèle, bakaba bawise tropique du cancer, uja mu buraruko bwa equateur. Uyundi murongo wamenyekanye cyane mu buraruko bwa equateur uri kuri dogre 66 n'iminota 25, ukaba witwa parallèle arctique. Benshi bakunze kuvuga ngo ni ligne polaire. Gusa izi zibiri zamenyekanye kuko aha hari ukwifundikanya kw'imiyaga benshi bakunze kwita zone de pression, ivaho iguma ija muri kuri equateur canke ikaduga muri pole. Uyundi murongo majepfo wamenyekanye cyane ni tropique du Capricorne. Ni umurongo uzunguruka isi hamwe n'umurongo uzunguruka isi kure cyane uja kuri Antarctica mu bumanuko canke bakunze kwita ligne polaire antarctique. Iyi ni nayo mice ibiri ikunze kumenyekana cyane uvuye ku murongo w'ikoma w'isi ariwo equateur. Ikindi tukunze abantu benshi bakunze kunanirwa nikijanye na longitude. Nayo none ni iki? Ni umurongo uhagaze nawo wiyumviriwe, kuko nta na hamwe uzo kwigera uwubona n'amaso. Uva mu buraruko ugana mu bumanuko ukazunguruka isi. Umurongo mukuru ugaburamwo isi rero mu bice bibiri. Umwe igice kimwe cy'uburengero, ikindi kikaba icy'ubuseruko. Umurongo mukuru muri wo akaba ari wo witwa meridier 0 canke meridier nkuru.
iyindi mirongo yose yagiye ihabwa ibipimo hashingiwe k'uyu murongo. Uyu murongo mukuru uca mu Bwongereza mu gisagara cyitwa Greenwich, niyo mpamvu bakunze kuvuga ngo ni Meridian de Greenwich. None akamaro k'iyi mirongo ese ko bari akahe? Ko twavuze ko iyi mirongo yose ari iyiyumviriwe atayo ushobora kubonesha amaso, ese none akamaro ni akahe? Nuko icyo mwokuba mukwiye kumenya nuko iyi mirongo ifise akamaro kanini cyane, na cyane cyane kuba keneye kumenya ahantu hari ikintu canke ikindi, benshi bakunze kwitwa situation geographique. Reka duhere ku kamaro ka latitude, nako kumenya ibice bifise imimerere imwe, na cyane cyane haba ubushuhe, imiyaga ndetse n'imvura, aho usanga ubuce bumwe bugenda bugira imimerere imwe. Nk'akarorero, ibice biri hafi y'ikoma ry'isi benshi bakunze kwita equateur ni ibice bironka imvura nyinshi ndetse usanga n'akazuba ari kose, bituma ubushuhe aha bwama ku kigero cyo hejuru ugeranije n'ahandi. Nk'akarorero, ku bice byo mu buraruko canke mu manuko bw'isi, zone Antarctique cyo kimwe na zone Arctique, biratandukanye gose n'ibice vyegereye ikoma ry'isi vyerekeye equateur, kuko hoho dogere Celsius zishobora kuja munsi ya 0 ndetse zikaja nko munsi ya dogere Celsius 50 canke zikarenga. Akandi kamaro twovuga nk'akarorero nk'akamaro ka longitude, nayo ifasha kumenya ibice bifise igihe kija gusa, nkuko twovuga nk'isaha. Longitude zigenda zigabugwamwo ibice, buri gace gasiguye iminota 4, bivuze yuko agace kamwe hiyongerako iminota 4, naho ubuce bukuru usanga hiyongerako iminota amadogere 15 bigahurirana n'isaha. Icyo twamenya nuko isi igabuyemwo ibice bibiri. Meridian igaburamwo isi ibice bibiri mu buseruko no mu burengero, igice kimwe kikagira dogere Celsius 180, ikindi 180, byose bikagabura rero bikagira 360 nk'uko mwakoze kuvyitwa ngo circonférence égale 360 degrés Celsius. Bivuze ko ugabuye ibice bikuru kuri dogere Celsius 15 turonka ibice 24, arivyo bituma tugira amasaha 28 ku isi. Nk'akarorero, mu Burundi turi kuri dogere Celsius 30 za longitude est. Ibi bivuze yuko tufise amasaha 2 imbere ya Meridian 0 canke Meridian d'origine, bigatuma tuba imbere turi isaha 2 z'umugoroba. Kuri Meridian 0 bobo baba bari kuri isaha 12 dufate z'umugoroba, mu gihe Tanzania bari kuri dogere Celsius 45, bivuze yuko hiyongerako amasaha 3. Ibi rero nivyo bituma ibihugu bibiri canke bitandukanye bigenda bigira amasaha agenda atandukanye. Ese none latitude na longitude byo bifatanye hari akamaro kavyo? Yego cyane, bibifatiye hamwe bituma umuntu amenya agace uyundi aherereyemwo, canke akamenya aho ahagaze, yaba yuko ari mu buseruko canke ari mu burengero bw'isi, yuko ari mu bumanuko bw'isi canke ari mu buraruko bw'isi. Reka tubashimire ko twabanye neza. Subscribe kuri channel YouTube yacu, mwe muturabikora, share, like na comment.